Ndabashimiye cyane kandi ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu bananye gukurikirana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kwimboresha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi Top TV. Turi n'iteka n'umunezero ntangire no gusubira kubaha ikaze mwa makuru akomeye cyane twabateguriye. Turi kwigerekerezo ry'indwi ruhuma mwaka wa 2026 n'umwanya makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngizingiye nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu nyeco wa Perezida Evaristo Ndayishimiye arasubiye kwandika amateka akagwi k'abajenero kari karindiriye guhungabanya umutekano wa Perezida Ndayishimiye ko bagahejeje kumaramara. Amasoko yacu asigura vyinshi. Perezida Ndayishimiye yari yitezwe ko ari bushikanwe n'indege mugabo ikamushikana ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Nivyo koko indege yahashitse bari bayirindiranye igishika. Ndayishimiye ntayo yarimwo. Amasoko yacu avuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye yoba yurukiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania agahitamwo kuza mu Burundi akoresheje umuduga. Amasoko yacu avuga vyinshi ku vy'inkuru abari aho nyene ku mupaka nagira mwiboniye ibintu bisa naho menga ibisanzwe. Amasoko yacu asigura vyinshi kwa makuru. Niye mpamvu Perezida Evaristo Ndayishimiye yoba yisemwo ingingo yo kurungika indege vy'ukuri igashikira ku kibuga c'indege ca Bujumbura ariko Ndayishimiye ntayizemwo. Mbega kubera iki? Amasoko yacu asigura vyinshi. Kuva ku munsi w'ejo hatanguye kuboneka ivyo gutera ubwoba Ndayishimiye bamubwira yuko niyo kururikira mu kibuga c'indege ca Bujumbura aca korogwa. Ndagira mu masaha y'ijoro abo twari kumwe nabahaye inkuru ukungene umutekano wifashe mu gihugu, yoba hajya kungura n'amakoraniro mu Kigobe, yoba hajya ku kibuga c'indege ca Bujumbura, yoba kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Aho hose nariko ndabaha amakuru akomeye cyane mu masaha y'ijoro nyuma y'iki isoko ryanje hajya kwa Ndayishimiye yari rehejeje gutahura ibiriko biraba. Ni mugihe kandi muri aya makuru turibuze kugenda tubigaruka ko umutekano wa Ndayishimiye wifashe gute, mbega Ndayishimiye yashitse mu gihugu amagara yifashe gute, mbega ibihangange mu mugambo wo gutembagaza Ndayishimiye vyifashe bite, mbega Silas Ntigurirwa yasigiye ubutegetsi bwa Ndayishimiye kugira abukingire vyifashe bite. Ndakugarika Bunyoni Neva n'ibindi bihangange birimwo General Prime Niyongabo ikanarevera kuri yo vyifashe bite. Aha kandi mu ngunde tuze kurabira hamwe ivy'umutekano cyane hagati ya Reverend kuri yo Bunyoni, Ndakugarika, Silas Ntigurirwa, Prime Niyongabo n'ibindi bihangange biri mu kagwi vyipfuza yuko umutekano wa Ndayishimiye wohungabana. Nagenda ndabwire yuko naho hariho ubwo runani rwo gufashanya ibikorwa bitandukanye byo kwikura ko Ndayishimiye, nagenda ndabwire yuko Ndayishimiye nawe nyene afise abamushikiye abamuriko kandi bamukingiye. Biraboneka yuko Ndayishimiye ariko yerekana yuko afise inguvu, naho rimwe na rimwe Ndayishimiye agaragara nkaho mbega n'umugabo atoshobora kwikingira, ariko uyu munsi biboneka yuko ivyo ariko arakora mbega iyo basumbya ibi bihangange ukwiyumvira. Nivyo koko ibintu biriko biraba birasa naho umenga biratangaje. Mbega uwo kumviriza ibinyene aca yiyumvira ati none mbega biriko biraba mu kihe gihugu, ni kihe gihugu ivyo vyose biriko birashikamwo. Nagira ndabwire yuko bombori ubiro kwa Perezida Evaristo Ndayishimiye ibandanya kwibonekeza. Nagira ndabwire yuko bombori muri Permanence Nationale naho nyene ibandanya kwibonekeza. Hajya ku ngoro y'umugambwe haravugwa vyinshi kuva Perezida Ndayishimiye avuye ngaha mu gihugu c'u Burundi kwigerekerezo rya kabiri ruhuma mwaka wa 2026. Mwarabonye amakuru yagiye akwiragizwa umugambwe CNDD-FDD intwazangabo mu mugambwe murazi vyinshi zagiye zigaruka ko ivyo navyo murazi yuko ari vyinshi kandi bimwe mugabo vyari mu ntumbero ikomeye cyane yo guca ivutu abari kuri kote ya Perezida Ndayishimiye. Insaku zitandukanye zagiye zisumwa kuri Facebook n'andi yatandukanye. Mbega ubuye zoba zigira zihererehe? Mwaya makuru kandi ndabazaniye ijya nkuru y'igihangange Shabani, ndayibazaniye itosoye kandi ikomeye cyane kubijanye n'igihangange gikorana na Reverend kuri yo kuri ubu cajeje kumaramazwa bikomeye, aho Lieutenant Colonel Placide Irakoze yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kwifatira mu gahanga ico gihangange. Ubuye guturuka kwa Reverend kuri yo ushiye kwa Shabani mubona ubwo ukaba buriko buribonekeza. Amasoko yacu asigura vyinshi n'abandanye gutegwa ubwoba, ariko biboneka yuko iyo ntwari yahejeje gukora ikintu gikomeye. Nagira ayo makuru tuze kuyagaruka ko hariho benshi babandanye kuyambaza, benshi mwari kumuranyandikira mumbaza inkuru y'idonido mugabo itari kwivumbi kwijanye na Shabani eka n'imikoranire yiwe na Reverend kuri yo n'izindi nzego zitandukanye, cyane ko hatanguye kumenyekana yuko uku gutangura kumaramaza abakorana na Reverend kuri yo ni ikimenyetso kitabeshe yuko Reverend kuri yo nawene umwanya ku mwanya ashobora gushikirwa. Muravyibuka yuko na General Arengiye Bunyoni ari ukunyene vyatanguye. Ndababwiza ukuri ibiriko biraba ngaha birasiguye vyinshi. Nagira ndabwire yuko ibi bihangange mugabo uko nabyo bibandanya kwibonekeza mu matati. Hajya ntimuze mwiyumvire imbono Uburundi buzoshikako, oya ntibikunda kuko bizogorana mu gihe ibihangange bitariko biratorera inyishu ibibazo bihanze Uburundi. Ubuye ibihangange bibandanye kuboneka mu bikorwa bitandukanye ubwavyo nyene. Mbega ibiraba igihugu cose abarundi bose, ivyoteze imbere igihugu cose abarundi bose, kuri ubu ibiriko biritabwa ko n'ibi bihangange ico bashize imbere no kuraba uzosubira Perezida Evaristo Ndayishimiye, no kuraba indyane zabo ingere ivyazo zitegezwe guhera. Mbega buri umwe wese ategezwe gukingira ivyiwe.
nagira ndabwiye yuko hariho ibihangange bitinya kuva mu mabanga kuko vyohava binyagwa amatungo yavyo yose bakujya vyashikiye Jenerali Alain Guillaume Bunyoni. Amasoko yacu asigura vyinshi ku vy'inkuru, namwe udukurikiye andika muri commentaire utubwire yuko udukurikiye 5 kuri 5. Ubundi kandi unyemerere inshuti munywanyi kuri we uri kuradukurikira ngaho kuri Burundi Top TV, nagira nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri we uri kuradukurikira uherereye ngaho mu gihugu cy'u Burundi, kaze rigwanyu aherereye mu bihugu bibanyi, mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, abereye mu gihugu ca Kongo, nawe mwese muri mu bihugu bitandukanye turabahaye ikaze mu bihugu vya Afrika, tutibagiye abereye mu bihugu vya Buraya, namwe nyene murahawe ikaze ngaho kuri Burundi Top TV. Ndabibutsa yuko aya ari amakuru akomeye cyane avuga mu bisata bitandukanye, igisata cya politike, umutekano, ikanagateka zina muntu, akaba ari amakuru umutorezwa w'ubwamenyesha amakuru muhinga akorana ngaha mu Burundi n'abandi bakorera hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Nimukunde kandi munyemerere tudatevye, nagira tuti banywanyi subire ndabakengurukiye cyane kuri mwese mwajeje kugira ijambo sabone, nagira kandi pave ntangurira ko aya makuru usongora inyarutsa ndateba mwaya makuru ntanguriye ku gihangange Shabani, eka ndava cika ku makuru akomeye cyane nahejeje kubabwira mu fiyofunyo. Mu nkuru zose twariko turatambutsa ngaha twabasangije inkuru ijanye n'ibiriko biravugwa ku gihangange, aho nyene havugwa ku mabido ashika 198 yuzuye ibitoro biri mu bwoko bwa essence aheruka gufatwa n'umukuru w'igipolisi muri komine ya Muyinga, Lieutenant Colonel Patrice Irakoze. Ngaha twarababwiye vyinshi bijanye n'igitoro cya Shabani mubona, umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Buhumuza, akaba anitwa umushinga amateka yatowe muri Ruheshi mwaka wa 2025. Shabani mubona amaze imyaka irenga 15 avugwa mu mabi menshi cyane arimo kunyuruza abantu, kwica no kubaboreza igufa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bobo baragowe cyane, ariko ntarigera arengutwa n'urwego na rumwe, akunzwe no kwifotoza cyane mu myambaro ya gisirikare itazwi ngaha mu Burundi, muramaze kubibona. Twabahaye iyi nkuru yavugishije benshi cyane ngaha muri commentaire, mwashikirije vyinshi kubiriko birashika byinshi na vyinshi, yoba abanyandikiye mwambwiye vyinshi, muragira n'ivyo munsaba. Iyi nkuru kandi mu commentaire mwabonye yuko hariho vyinshi mwagiye muyitanga ko ivyumviro, hariho n'abandi benshi batwandikiye kugira batange umuco ku byo biboneye umunsi icyo gitoro gifatwa, ukungene bazi urudandazwa rw'ibitoro imuyinga rwananye gukorwa. Hano rero nagira ndabasangize zimwe muri izo ntahe, hama ntange n'umuco ku makuru dufise. Urudandaza rw'amagendo rw'ibitoro imuyinga rwifashe rute? Umwe mu bazi ubwo rudandaza yagize ati: muraho ndabaramukije, imuyinga si uwo ari we wese adandaza igitoro cya magendo, ategerezwa kuba ari umuntu akomeye cyane kandi afise nanone uburyo bukwiye. Ufise influence kuzana igitoro kivuye i Tanzania aba yarikomeje bikomeye ku buryo mwibarabara rya Kobero atawumukorako. Iyo bagishikanye ntabwo mugabo kibikwa kwa nyene igitoro, nyene imari aba afise umuntu mutoya nanone wo hasi, uwo nyene aba yaramuteguriye icumba kibikamwo mugabo kibikwamwo igitoro, uwo ni we mugabo biboneka yuko yitwa ko ari we agifise, ntikiba ari iciwe, ahubwo iyo bishitse akagira uwufatwa mugabo hafatwa nyene uwo akibitse, nyene co ntafatwa, ahubwo agerageza kuvugira uwo nyene bagifatanye. Ico kumumenya co imuyinga si Shabani wenyene akora muri ivyo bijanye no kudandaza ico gitoro, ariko kuri ubu ibintu ntivyoroshe. Imuyinga nivyo nanone vyabakijije, abenshi baherereye hajya za Butihinda hose ni gutyo nyene bibananye gukorwa. Imuyinga niyo igaburira igitoro izindi ntara zitandukanye mu gihugu. Urashobora kubona umuntu wari uzi ko nanone akenye, ariko bukeye mu nyuma ukumva yabaye mu miliyoneri nanone kubera urudandazwa rw'igitoro. Ariko rero wihenze ugakora ubwo rudandazwa nanone utubona ikintu gikomeye, mbega utazwi muri systeme ya CNDD-FDD, mu kanya gato cyane ubufashwe bagucira urubanza rw'ikibiriraho. Uri n'umudandaza wa CNDD-FDD naho nyene birabisaba yuko ugomba kuba uzwi cyane, kuko n'abazwi hariho ababitinya. Nayo rero umwe mu bigereye Shabani nimubona we yatwandikiye agira ati: nimwaba mushobora kuvugana n'ujya mu komiseri muramwegera mugabo muhanure amenye uko avyitwaramwo ku mvo zikurikira. Imvo ya mbere, ibitoro biva i Tanzania biciye ku mipaka, mugabo kandi haba hariho abapolisi barahabwa amahera y'inzira kugira bareke ababitwaye. Ica kabiri nuko komiseri ubwiwe nyene mugabo abarangura ibitaro i Tanzania hariho amafaranga yama arahabwa n'ababikura i Tanzania, kandi nubwo yabifatanywe hariho amahera nani yaherutse gutanga agenewe komiseri.
Ica gatatu, ivyo bisanzwe bizwi ko mu ntwaro no mu nzego z'umutekano mu karere ka Muyinga kumvo zo kohereza abenegihugu kumvo zo korohereza abenegihugu mu bijanye no kwiyunguruza no mu gihe mu gihugu ata gitoro gihari, biboneka yuko hariho ibiriko birakugwa vyinshi. Ikindi naco ababizana bose babicisha ahari abapolisi, kandi nibo nyene babugururira ajya amabariyeri kuko babicisha ku mabarabara arimwo amabariyeri ariko igipolisi. Ivyo vyose muramaze kubibona, muca mwumva yuko mbega ico gitoro kibanajya gufatwa muga biboneka yuko abategetsi baba bazi neza yuko gihari. Eka nagira tugaruke ku itariki ico gitoro cafatiweko nk'uko abenshi mu banajya kubimbaza. Nanone abadwaye amakuru bose mugabo bakosoye inkuru iheruka gushigwa hanze n'umenyesha makuru King Murundi Freedom ku kijanye n'itariki ico gitoro cafatiweko. Benshi bavuze ko cafashwe ku igerekerezo rya 27 ku kwezi kwa Nzero guheze umwaka wa 2026. Umwe yegeresha Bani mubona we yanditse ko cafashwe ku igerekerezo rya 26 Nzero umwaka wa 2027. Bose baremeza ko cafatiwe kuri uwo mutumba wa Cumba aho nyene muri zone ya Cumba aho ni muri commune ya Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Ivyo vyose muramaze kubibona. Hano rero twabibutsa ko zone Cumba yatwawe na Shabani mubona imyaka irenga 10 imbere yuko abo mushinga amateka bamwe bayifata nk'ikibari ca Shabani mubona. Nanone ivyo vyose muramaze kubibona. Aho rero imbonera kure mugabo murazi yuko zihaherereye zose ari abakozi b'uyu Shabani mubona. Imyaka itari mike bivuga ko Shabani mubona yari yaranse ko ashigwa ikirindiro c'igipolisi aho nyene Icumba. Ikindi naco yari akeneye ko imbonera kure zikora atawuzicunze ijisho. Ivyo vyose mwaravyiboneye. Ubu rero vuba niho abapolisi bo baherutse kuhaza kuhakorera. Igitoro ca Shabani mubona gifashe bite? Nk'uko urubuga King Murundi Freedom waheruka kuvyandika, ico gitoro cafashwe ni ca Shabani mubona kandi cafatiwe mu nzu iri ruhande y'urugo rwa Shabani mubona. King Murundi Freedom yemeza ko Shabani mubona yamagaye komiseri Placide Irakoze amutegeka kugarukana ico gitoro vyihuse. Mu nyuma amubwira ko bazoraba umugabo uwo ari we. Abatwandikiye ngaha nabo nyene hariho vyinshi babivuga ko. Mbega nibiki babivuga ko? Umwe mu banyagihugu yampaye amakuru agira ati ibitoro vyafashwe ku itariki 27 Nzero umwaka wa 2026 witwa Saidi asanzwe ari we mugabo abidandariza Shabani mubona. Ico gihe Shabani yagumye atelefona komiseri ngo nanone abimuhe mugabo komiseri yari hagaze ko bikomeye. Gusa ukuri kurahari nuko kuri uwo mutumba nyene atamupolisi n'umwe yoba muto canke mukuru yari bwubahuke gukora ko ico gikorwa kijanye no kuja ku musako aho nyene kwa Shabani. Ivyo nayo nabutse yuko vyashoboye gukora Lieutenant Colonel Placide Irakoze wenyene. Mbere n'igihe yariko arakora ico gikorwa umuchef de zone waho nyene yarashatse kugumura imbonera kure kugira ivyo bitoro nanone bitwagwe, ariko mugabo byaratwawe kubw'ubutwari bw'iyo ntwazangabo. Ikindi naco uyu ni munyagihugu aherereye aho nyene muri iyo komine yadwaye amakuru yemeza ko ibitoro ari ivya Shabani mubona, ko vyabikwa iruhande y'urugo rwa Shabani mu nzu y'umukuru biswi vy'inkona hajya ibutihinda. Ikindi naco uyu munyagihugu niwe nyene yemeza ko nanone ababika ibitoro mugabo bitaba ari ivyabo nyene, ahubwo bene vyo aba ari abantu bakomeye cyane nka Shabani baca baza kubavugira igihe bishitse bagapfungwa. Nayo rero uwegereye Shabani akaba ari n'umugenzi wa Shabani yagira ati nagira nkosore inkuru muhejeje kutubwira ukijanye na Honorable Shabani nimubona ko yoba yafatanywe ibitoro mu nzu yiwe. Namba ivyo vyo ivyabaye ntabwo ari vyo, nubwo bishobora kuba vyafatiwe mu kibano iwe, ariko nta rudandazwa rwa magendo yigera akora. Murantunga mwerekane ibindanga. Niko uyu yabandanya kumpa ubu butumwa. Ibitoro ni ivy'umubanyi wo hafi yiwe ariko si ivya Shabani. Igitumye benshi rero bavuga ko ari ivyiwe nuko ari we yagerageje kumuvugira cyane kugira babitware aho nyene ibitwagwe na komiseri. Ikindi naco birangira babijanye. Ikindi naco mwomenya nuko bitafashwe ku igerekerezo rya gatatu nk'uko urubuga King Murundi Freedom rwabitangaje, ahubwo vyafashwe ku igerekerezo rya 26 nanone mu kwezi kwa Nzero umwaka wa 2026. Uyu mugenzi kandi wa Shabani mubona bamubajije izina ryanye n'igitoro byari twimye ngo kumbuza umutekano. Bamubajije ico akora atwishura ko ataca akora.
twamubajije nimba nyen'igitoro yarafashwe yatwishuye ko yaciye ahunga abonye abapolisi. Twamubajije ko ari vyo koko ko uwafatanywe ibitoro asanzwe ari umukuru w'ibiswi vy'inkona, nawe nyene yavyemeje ariko aranka kwemeza ko yitwa Saidi. Ikindi naco twamubajije iyo umuntu adakora aho yakuye amafaranga yo kurangura amabido ashika 198 y'ibitoro nta nyishu itomoye yaronse. Twamubajije nimba koko chef de zone Tumba nanone yarashatse kubuza komiseri Placide Irakoze ko atwara ico gitoro. Yatwishuye ko chef de zone yashaka ko musanteri abanza kwashika ariko komiseri yaravyanse. Twamubajije aho igitoro kiri muri kino gihe. Yatwishuye ko ico gitoro kiri kuri komisariya y'igipolisi Imuyinga. Uyu mugenzi wa Shabani nimubona niwe nyene yaciye aduha ubutumwa busa n'ubugabisha komiseri Placide Irakoze. Icyo twamenye mu nyuma nuko ubu nyene agurisha ivyo bitoro yitwa Saidi Barutwa nayo atwara ibiswi vy'inkona mu ntara ya Bujumbura n'umugenzi akomeye na Shabani. Ibibazo vyinshi kuri kino gitoro birabandanya kwibonekeza, hariho vyinshi twagiye turabona. Icambere, igitoro cafashwe mu mpera za Nzero umwaka w'2026. Igitoro cafatiwe mu nzu iri iruhande y'urugo rwa Shabani nimubona, kandi biboneka yuko abategetsi atari bo babika ico gitoro ahubwo bagishira kubo begeraniye. Ica gatatu nuko Shabani nimubona yarakoze ibishoboka vyose ngo igitoro ndikiyave, mbere aba nk'utera ubwoba uwo mukomiseri Placide Irakoze. Ica kane nuko chef de zone Tumba nawe nyene yagerageje ko ivyo nanone ibitoro bidategezwa gukurwa aho nyene ariko biranka. Ica gatanu nuko ababika ibitoro vya magendu Imuyinga sibo bene vyo. Ica gatandatu uwari yabitse ico gitoro avuga ko ari imborera kuri yigere cane Shabani niwe nyene atwara ibiswi vy'inkona mu ntara ya Buhumuza yitwa Saidi Barutwa nayo. Uyu muntu nababwira yuko atafashwe. Ikindi kigira indwi, hariho abemeza ko inzu yafatiwemwo ibitoro isanzwe nayo nyene ari ya Shabani nimubona, ariko nta vyemezo bikwiye ubu nyene turaronka. Nuko nama ndabashikiriza amakuru atari kuvuma atosoye, ico co ndacariko ndagikorako amatohoza. Ikigira umunani, ubundi nanone abafatwanye ibitoro vya magendu Imuyinga baca bacirwa urubanza rw'ikibiriraho bagapfungwa. Ariko utubazo ni twinshi, nukubera iki Shabani nimubona yakoze ibishoboka vyose kugira igitoro kigarukanwe kugeza aho atera ubwoba komiseri nanone yoba afise iyihe nyungu kuri ico gitoro ca magendu namba koko atari ciwe. Ikindi kibazo ni kinyene, nukubera iki chef de zone Tumba nawe nyene yari yanse ko igitoro gifatwa kandi muri iyo ntara basanzwe bahana bikomeye abafatanywe ico gitoro. Ikibazo ca gatatu kigira giti, nukubera iki inyuma y'imisi ishika 12 igitoro gifashwe atarubanza ruraba kandi ubundi bahora bakora urubanza rw'ikibiriraho. Ikindi naco mu nkuru tuzobashikiriza vyinshi bitandukanye kuri ko biraba. Bagenda bubwiye yuko nagerageje no kurondera imyidondoro ijanye na Lieutenant Colonel Placide Irakoze. Uyu rero uko abanyagihugu bavuga bamuzi ndaza kuyibashitsa ko mu yandi makuru, ariko icyo bose bahuriza ko nuko ari intwazangabo irinda cyane ku buryo nanone bamutaziriye Brenda kuko amasoko yacu abivuga. Hariho byinshi bibandanye kuboneka, bimwe bimwe bikabonekamo igipfungo. Nagira nze kwiyi nkuru ariko ndabwire yuko uyu Shabani hajya hariho n'amakuru avuga yuko ivyo bitoro utanga imitahe ari Reverend kuri kuko hajya Shabani arakingiwe cyane n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverend kuri yo. Ibi rero bihavwe na kwegera Reverend kuri yo akaga kuko abenshi babisigura. Nimuhunde kandi munyemerere soke mw'iyi nkuru twinjire ku nkuru ijanye n'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Kuri uyu w'indwi umwaka wa 2026 umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye yashitse avuye mu rugendo yarimwo ubwo yagiye kwivuza aho nyene i Dubai, akaba yaranitavye inama aho nyene mu bihugu vy'Abarabu muri leta zunze ubumwe z'Abarabu. Murazi yuko ariho nyene bamwe bita ku magara y'abategetsi bwa mu Burundi. Murazi yuko na Reverend kuri yo ariho yatoreye ikamikende, naho benshi ubuye utavyemera muri leta, ariko Ndayishimiye kuva gishika hajya abadokiteri barakoze ibishoboka vyose kugira abanaye kwita ku magara yiwe. Ubuye akabazo ni kamwe, mbega Ndayishimiye bagarutse mu gihugu yatoye kamitende cyangwa kuvyaba vyifashe bite? Ndayishimiye ubu bagarutse bwihutihuti atinya yuko ashobora kuba ikintu gikomeye mu butegetsi bwiwe. Narijya bari batanguye kumutera ubwoba yuko ashobora kugandagurwa hamwe yoshika mu gihugu. Amakuru na yahe ni mu rugendo rukomeye cyane. Nababwira yuko uru rugendo yarimwo harimwo Ndayishimiye, hakabamwo n'umukenyezi we Nderina mugabo, hakaba harimwo n'abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi, mugabo aribo Arendi Kumana umushikiranganje w'ikigega ca leta na Edouard Bizimana umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Abo bashikiranganje babiri ubuye
biboneka yuko nabo bahejeje gushika mu gihugu uyu munsi. Inkuru ukijanye na Ndayishimiye, abo bashikiranganje ba mbere nibo baje mu ndege. Byari byitezwe yuko iyo ndege itegerezwa kuzamwo umukuru w'igihugu Ndayishimiye n'abo bashikiranganje babiri. Byashitse Dr. Alain Ndikumana na Edouard Bizimana abaribo baza muri iyo ndege, mu gihe hariho abari biteze yuko Ndayishimiye ari we ari buze muri iyo ndege, ariko Ndayishimiye atahuye yuko hariho umugambi mubi w'abansi biwe basigaye ngaha mu Burundi. Rerutse yuko atari ryo rya mbere abahanuzi bagabishije Ndayishimiye bamubwira yuko hamwe yohirahira agafata ingingo yo kururukira aho nyene aca korogwa. Ibyo byose imigambi ngo yari yahejeje gutegurwa n'ibihangange vyifuza kwikurako intwaro ya Ndayishimiye. Amakuru yacu asigura iki? Perezida Ndayishimiye ageze gutahura yuko hariho umugambi wo kumugandagura agishika ku kibuga c'indege. Ndayishimiye yahisemwo kururukira ku kibuga c'indege i Tanzania. Amasoko yacu asigura yuko Ndayishimiye yavuye muri Tanzania akoresheje imidoga. Amasoko yacu asigura vyinshi, abenshi ntibatahuye ivyariko biraba. Mwabonye ivyashikiye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ubuye ikibabaje usumba vyose, ndagira ndabwire yuko ibihangaje bitari bikeyi vyoba ibiri mu mugambi yo kwikurako Ndayishimiye. Ivyinshi muri vyo hajya ndabwira yuko navyone atasho twovyitegako. Ndayishimiye nivyoshika aba bose bigatahurika yuko bafise imigambi mibi, naho Ndayishimiye atari ibinyegezwa yamaze neza yuko hariho abari baramuhiga. Ariko ndababwiza ukuri, mu masaha make muca mwumva yuko hariho abantu batanguye gufatwa mugabo bagapfungwa. Boba abate ubwo Ndayishimiye muri 2023 muravyibuka ivyagiye bibashikira, yoba n'abatari bake bagiye bakugwa mu banga ico gihe nyene. N'ubu nyene muca mwibaza yuko hamwe vyoshika mugabo Ndayishimiye ibintu bigashika neza, harashobora kuba akantu gakomeye. Mbega ibi biriko biraba bico bisigura ikintu gikomeye. Kuba mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye harimo abansi nibisanzwe. Nibaza yuko atamu perezida atagize canke mugabo biboneka yuko atagira abansi, kuko hajya n'umuntu asanzwe abafise abantu bamwanga. Ariko kuri Ndayishimiye hoho biboneka yuko ari akamaramaza. Ibiriko biraba bisiguye vyinshi. Hariho benshi bipfuza yuko Perezida Ndayishimiye yova kuri ubu burongozi, naho we atamugambi afise yo kuva kuri ubu burongozi. Vuga yuko azotwara Uburundi gushika Yesu agarutse. N'ubu nyene yoba afise umugambi wo gusubira kwihagira ikiringo kigira kabiri. Mbega yoba afise umugambi wo kwihagira imanda igira kabiri, ariko biboneka yuko ibihangaje bitovyemera. Ariko naho biruko turafise amakuru menshi dutegerezwa kubashikiriza ngaha kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu. Ku kijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye, mu kindi kiganiro turaza kukigarukako. Ndambo dukurikije 5/5 vyandike ngaha muri commentaire, hama ushikirize yuko uri kumwe natwe, hama tuje tugaruka mu kanya mu yandi makuru. Ndayishimiye amagara yifashe gute? Mbega yashitse gute? Niyihe mpamvu yahiswemwo iyo ngingo ikomeye Ndayishimiye ntaze irurikire ku kibuga c'indege ca Bujumbura nk'uko vyari vyitezwe? Naho nyene itangazo ritari buze kuburamwo ububeshi. Ibiro by'umukuru w'igihugu kuko bisanzwe mu kumenyesha amakuru, ivyo vyama bishikiriza muramaze kubibona. Vyinshi na vyinshi nagira tuze kugenda tubigarukako. Mukunde kandi munyemeze soreze nga mukanya turaza kugaruka mu yandi twabateguriye. Ico mutegerezwa kumenya coco nuko nyene wa Perezida Varisito Ndayishimiye abafise intumbero, abafise umugambi ukomeye wo kumukura ku butegetsi. Nabone atavyinshi twobitegako, kuko hajya nabone turamaze kubona ivyo bakoze, amabi yabo n'ibitari bikeyi. Naho rero mu Burundi hakenewe impinduka, ariko abategezwe kuzikora nabone biboneka yuko atagishasha twobitegako, kuko hajya inshabwenge ngaha mu gihugu c'u Burundi nyinshi zarangajwe mugabo zimuhungiro, izindi ngaha izasigaye mu gihugu zarakumiriwe. Ivyo vyose bica bigaragara yuko nanone izo mpinduka zitegezwe kuba umwanya ku mwanya. Biboneka yuko atagishasha twozitegako. Ikindi naco nagira ndababwire, ata muntu yo kwipfuza intambara mu gihugu. Ibi bihangange umwanya ku mwanya. Ndayishimiye murashobora kumviriza afashe ingingo, nahone amagara iboneka yuko atifashe neza. Mbega vyifashe bite? Ese koko umutima biboneka yuko Ndayishimiye uhejeje imisitari mike usimba nabi? Mbega vyifashe bite? Canke hariho abadokiteri bo bazananye n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye baturukanye mu gisagara ca Dubai? Ivyo navyo turaza kubikorera ayavyo makuru, hama tuyabashikirize ngaha kuri Burundi Top TV.